kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri muri Esteri igice ca 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Esteri igice ca 5 umurongo wa mbere gushika kwa 3 handitse ngo: bukeye ku munsi ugira 3, Esteri yambara imyambaro yiwe y'ubwamikazi, aragenda ahagarara mu karusha ko ku ngoro y'umwami, aharabana n'iyo ngoro nyene, kandi umwami yari avyagiye ku ntebe yiwe y'ubwami mu ngoro, atumberanye no mw'irebe. Nuko umwami abonye umwamikazi Esteri ahagaze mu karusha, Esteri agira ubutoni imbere yiwe. Umwami atunga Esteri inkoni y'izahabu yari afise mu minwe, maze Esteri acayigira hafi, akora ku mutwe w'iyo nkoni. Nuko umwami aramubaza ati: uragomba iki ga mwamikazi Esteri? Urasaba iki? Ndakiguha niyo coba igisate c'igihugu canje. Imana ishimwe cyane, ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira canke ariko muratwumviriza muri benshi, mwifurije gushikirwa n'ibi vyashikiye Esteri. Ijambo rivuga ngo nuko umwami atunga inkoni Esteri. Ndakwifurije ko nawe igikorwa c'ubutoni kikuba ko umwami agutunga inkoni. Sinzi ico wifuza kuronka kivuye ku mwami, sinzi ico wifuza kuronka kivuye aho wari watinye gushika. Rero ku murongo mu gice ca 4, uwitwa Moridekayi yari yaje gusaba Esteri ngo aje kubavugira, ariko Esteri aratinya. Uravye ku murongo wa 10, maze Esteri avugana na Hataki, amurungikana amajambo kuri Moridekayi, aterega amenyekana b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu vy'umwami barazi yuko umuntu wese ari umugabo canke umugore yosanga umwami mu karusha adahamagawe, hari cagezwe kimwe gusa kuri bene uwo, ni ukwicwa. Shita umuntu umwami atunze inkoni y'izahabu y'ubugabe bwiwe, bibaye bityo uwo niwe akira. Ariko jeho maze iminsi 30 ntararengukishwa n'umwami. Nuko babwira Moridekayi amajambo ya Esteri. Cari igihe kibabaje, cari igihe c'umubabaro w'inkuru mbi bumvise, ariko kandi cari n'igihe c'ubwoba kuri Esteri, yibaza ati nca hehe, ndabigira gute? Ariko amaze gusenga, amaze kuba imbere y'Imana mu kwisonzesha, aravuga ati munsengere kandi namwe musenge, ku munsi ugira 3 nzoseruka imbere y'umwami. Imana ishimwe cyane ngo nuko aserutse, umwami yibagira porogaramu, yibagira yuko Esteri atari igihe c'uko babonana, yibagira ibindi vyose kubera ubutoni. Ndavuze ngo uhoraho agutoneshe, umwami agutunga inkoni yiwe y'izahabu. Uhoraho agutoneshe, uronke ca kintu wari watinye kwiyumvira no gukora, kandi co kugira ikimazi, kandi co kugira ikimazi umuryango wawe. Ndavuze ngo umwami agutoneshe, aguhe ubwenge, aguhe gutahura, akwereka ingene ubikora neza. Ntupfe guhuruduka, ntupfe gukora ibintu ngo na Esteri yarabikoze. Ndavuze ngo wiyumvire ico ukwiye gukora, nkuko Esteri aciyumvira mu masengesho, arasenga, maze ku munsi ugira 3 aseruka imbere y'umwami. Haleluya! Nuko umwami abonye umwamikazi Esteri ahagaze mu karusha, Esteri agira ubutoni imbere yiwe. Umwami atunga Esteri inkoni y'izahabu yari afise mu minwe. Haleluya! Maze Esteri acayigira hafi, akora ku mutwe w'iyo nkoni. Nuko umwami aramubaza ati: uragomba iki ga mwamikazi Esteri? Urasaba iki? Ndakiguha niyo coba igisate c'igihugu canje. Uhoraho agutoneshe, uhoraho akugire neza, uhoraho agutangaze. Sinzi ico uriko urasengera, sinzi ubutoni woba warahuye nabwo mu myaka yaheze. Uhoraho agufashe kwibuka ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana, ikiganza ciza c'Imana, ugutoneshwa n'Imana, amahirwe ava kuhoraho, imbabazi z'uhoraho, ikigongwe c'uhoraho, kugira neza kuhoraho. Oh haleluya!
uvyibuke, wibuke ibintu uhoraho agukorera, kugura umwango ahantu utaziga, ahantu utiyumvira, igihe kitari ico uhoraho agucishizemo kubwo gutoneshwa. Umwami agutunga inkoni, uhoraho agucishizemo nkuko yacishijemwo abo mu gihe c'ikana i Galilaya muri bwa bukwe. Yabariye nyina Mariya ngo erega igihe cawe ntikirashika. Haleluya! Ni ukuvuga ko kirya gitangaza cakoretse igihe kitarashika, uhoraho akigukoreye nawe. Hari umugore yegereye Yesu aramubwira ati umwana wanje aragwaye, dayimoni amufashe nabi, aguwe nabi, amerewe nabi, agomba kumwica. Yesu ati si byiza gufata imitsima y'abana, imikate y'abana ngo uyihutubwa. Umugore ntiyashavura, ntiyivumbura, ntiyavuga ngo ibi ni biki, aravuga ngo nkako mugenzi n'utubwa turya ibyakorokeye hasi. Ntiyariko aramwemera ko arakabwa, ariko yari yemerewe ko hariho ubuntu, hari ibidushikako n'igihe twitwa ko tutari tuvyemerewe. Mwene data, ndakwifurije gusubira kwibuka imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana, faveur y'Imana wagiye ubona. Wegere we nturi umwamikazi w'i Babuloni, nturi umwamikazi w'Uperesi, nturi umwamikazi wa Hanaka, wowe uri umugeni wa Kristo umwami w'abami, uganza abaganza, umwe yicaye iburyo bwa data, umwe data ahaye ubukuru bwose, ngo mu izina ryiwe amavi yose apfukame, ibyo mu ijuru, ibyo mu isi, imbere n'ikuzimu, n'indimi zose zemeze ko Yesu Kristo ari uhoraho. Wewe uri umugeni w'uwo mwami w'abami uhoraho. Agutoneshe mwene data, agutoneshe mukundwa. Ndavuze ngo umwami agutunga inkoni. Ico bisobanuye kuri wewe, mwemu yarakiguhishurire. Sinzi inkoni urindiriye ko bagutunga, sinzi rendez-vous wari urindiriye, sinzi ico wari witeze umaze iminsi usengera. Uhoraho agutwenze. Kuri Esiteri vyabaye ku munsi ugira gatatu, wowe sinzi ko ari kuri uyu munsi uriko uratwumviriza. Aho utwumviriza hose, aho uzokumviriza ubutumwa hose, ndavuze ngo uyu munsi ukubere mushasha, utungwe inkoni y'izahabu. Sinzi inkoni y'izahabu wowe urindiriye, irashobora ko atari inkoni izisa n'izahabu, irashobora ko ari akamesaje kakwera ngo vya bintu vyakunze ndakwemereye. Irashobora ko ari telefone, irashobora ko ari email, irashobora ko ari umuntu muhura akakubarira ati vya bintu vyari vyagoranye vyakunze. Imana iguhezagira, Imana iguhanagura amosozi yose, Imana igutwenze, Imana igushoboze kwigira hafi. Nawe usabe, Imana iguhezagire. Uyu mwami yaramubariye ngo niyo coba igisata c'igihugu canje. Uyu yari umwami atwara ibihugu 127 ngo kuva muri Ethiopia gushika mu Buhindi. Twebwe ntidusaba umwami atwara ibihugu 127, dusaba umwami w'ijuru n'isi, dusaba wa wundi aruta vyose, arengeye vyose, uhoraho, ndiho, nduwo ndiwe. Imana ya Isirayeli, Imana y'agakiza kacu, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yawe, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, imwe yumva amasengesho, igatabara abayitabaje, igaseruka ku bayirindiriye, ya yindi itabura guseruka mu gihe gikwiye, ikugire neza. Reka ndagusengere. Uhoraho, ndagushimiye ushoboje kuganira amajambo n'uyu muvukanyi. Ndasenze ngo atarakumenya kumenye, maze atoneshwe nawe bivuye mu mbabazi zabonetse i Golgota, zabonetse ku musaraba, zabonetse igihe waduha Kristo akatuvukira, mbere akadupfira, mbere akazuka, mbere akaduga ku bwacu, akicara iburyo bw'Imana ku bwacu, akadusabira. Umugirire neza, umuremeshe, umukure kubwo buremere, yumva atoneshejwe nawe. Yoye kuvuga ngo mukama ntibinkwiye, yoye kuvuga ngo ibi ntibishoboka, ariko amenye ko vyose bishobokera uwizeye, maze umutoneshe, umwugurire umwango atari yiyumvire ko wokugurura, umutwenze, umuhe indirimbo shasha, umuhe intahe shasha. Urakoze kumva amasengesho yacu, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen. Urakoze we waduteze yombi, umwami akugire neza. Mubandanye kudushingira intahe nk'uko mudushingira intahe, mubandanye gusangiza ubutumwa bwiza abandi mushobora gushikira bose. Imana ikugire neza.
umwami agutunga inkoni y'izahabu. Urakoze.